nawe niba ukeneye umuriyoni tangura wiyumvira uti nokora iki kugira ngo umuriyoni ukavuga uti ngira ntanguza aka kazovamwo 20,000 ivyo 20,000 nce ndabigura aka gushikaho ivyo 20,000 zovamwo 500, 500 bivemwo ibindi. Kwa gatandatu kandi naragiye kuramutsa uwundi musore. Uwo musore yambwiye yuko yatanguje inkwavu 10, ubu mu mezi 6 ashora ibira 300 vy'inyama, ikiro kimwe yugura 12,000. Ninda murusha itunga ngaho. Mwe muvango mwarize ngo mukora ngo muri leta. Mwumva murusha umushahara. Itunga ibana ari bahaye lirabananira. Mufise amaso yo kubona ntimubone, mukagira amatwi yo kumva ntimwumve. Zerekana ko ari akadayimoni kakiri muri twebwe katubuza gutera imbere. Kubera iki aho kadayimoni katwizizira? Aho kadayimoni katwizizira kugira ngo tugume turabakene, hanyuma turabakene twabe turiko turidodomba, twidodomvye naho twatuvanya n'Imana kuko twatuvuze ko Imana tutari kumwe. Imana igacitwanka igaciduta. None dutaye tuzoronka imihezagiro y'amajana. Aho kadayimoni katubuza gukora niho kariko katwinjiza mu muriro udahera. Niko gatuma wa muvuga igihugu cy'u Burundi n'igihugu cyanyuma gikenye. Nanje nzi ko ari ico cyambere gitunze ku isi. Erega ivyo bihugu byateye imbere nibo uhamagara ababa muri ivyo bakaza ngaha. Nibo batubwira ko turabatunzi ba mbere. Twaraye dushize ahabona ishusho y'u Burundi mu 2040 n'2060. Ubu rero twese umwe wese mu mutwe ni yumva ati ndabejo. Subiramwo umwe wese ndabejo. Ejo rero ni heza cyane twarabibonye. Ubo bafise amakenga naraba umutahe mwatanguje mu 2005 muce muraba uno munsi aho mugeze. Muhaharure uwo bafise amakenga niyirabe ingene yarari mu 2005 acaraba ingene ameze uno munsi. Raba inyungu warose utanguje ujya mutahe. None ubu naho ibufise ko ari umutahe ukoresheje umutahe uno munsi naho mwumva gute mu myaka 10 mwumva gute dukoresheje umutahe dufise uno munsi? Ivyo dushaka mu myaka 17 iza tubikeneye mu 2030 tuze twabishitseko. Ivyo kuvuga ngo 2040 tumve yuko tuzoba twabishitseko mu 2030 kugira mu 2050 tube twashitse kuvyo twifuza mu 2060. Abeshi bariyumvira ko bidashoboka, ariko nagenda babwire igituma beshi bakekeranye nuko yadukunda kwica umwana.